uzoba usubiye ibwami mu gikorwa wahoramo. Hama nawe mu minsi 3 nyene uzoba ugiye kugira iki? Uzoca ugenda kumanikwa. Hanyuma Yosefu acabwira wa mubwiriza wa Farawo wa wundi yarotorera yasigurira ibyiza ngo urazonyibuka niwashika hariya ibwami, kuko jewe ndi umuheburayo nazemwe hano hantu ndenganijwe, nta cyaha nari nakoze, nta kintu kibi nakoze, uranyibuka. Biravuga ngo wa muntu aca aragenda, bamubwiriza aca aragenda kwa Farawo. Biravuga ngo aca aribagirwa, aravyibagirwa. Umviriza, Imana itarakwibuka ntibazokwibuka. Haleluya. Sibo bakwibagiye. Ayaye igihe cyawe cyo kuva mu ruganda ikirahera, sibo baguhevye. Reka kubidodombera barundi, sibo ni wewe Imana yacishije mu ruganda rwo kubabazwa. Ntabwo bakwana, ntabwo ari abasi bawe, niyo mpamvu ukwiye kubaharira. Ntabwo bakwibagiye. Oyaye ni igihe kitaragera, abo wagiriye neza ntibakwibagiye. Ntabwo bakwana, ntacyo mwapfuye, n'igihe cyawe kitaragera. Arindi bamira ibwami yibagirwa wamugiriye neza. Iyo ukiri mu ruganda rwo kubabazwa, iyo Imana ikirikira mukaranga igiwimbura, nabo wagiriye neza barakwibagirwa, baribagirwa yuko wigeze kubaho. Bene data, uze wirinde kwidoga cyane kubagirira inzigo, kuko ntabwo ari bo. Haleluya. Hanyuma haciye imyaka yindi nk'ibiri, Farawo arota inzozi, nabonye inka zibyibushe, hanyuma haza nyuma yayo inka zonze, hama inka zonze zimira izibyibushe, hanyuma zose za nka zonze ziguma aho zinanutse zonze. Izo nzozi nazo zisobanura abanyabwenge bose n'abapfumu, ntawe uzisobanurira. Turi kumwe? Haleluya. Ntawe uzisobanurira, ntawe uzisobanurira. Hanyuma wa mubwiriza ari hafi aca aravuga ngo yo Imana imbabarire icyaha canje. Haleluya. Hari umuheburayo afungiwe hariya mu gace twari kumwe na turotoreye inzozi, kandi uko yaziturotoreye niko zashitse. Haleluya. Ubwo nakubwira ikintu kimwe, bene data, nuko uri mu bibazo, aho uciye hose uzasiga intahe, aho uciye hose uzubandanya ukorera Imana, kuko icyo gikorwa cyawe nicyo kizokubera ubuvugizi. Ubwo nakubwire, ukorera Imana. Iyo Imana iduhaye amahirwe yo kuyikorera, n'amahirwe yacu. Haleluya. Amahirwe yawe ari mu murimo w'Imana. Utabamba kwawe kunyegeje muri serivisi ugirira Imana. Amen. Yosefu ari mu ngorane yabandanije akorera Imana, akoresha ingabire ziwe. Yosefu abura gahuzu yabandanije akoresha ingabire yiwe. Yosefu atotezwa yabandanije akoresha ingabire yiwe. Yosefu ahamwa yabandanije akoresha ingabire yiwe. Ari mu gasho yabandanije akoresha ingabire yiwe. Reka kurambika hasi itanu, reka kurambika hasi kuririmba,